Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, reka ndabaramukitse mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu. Bene data, uyu munsi wa none ngiye kubabwira imigisha indwi twahawe, haleluya, biciye muri Kristo Yesu mwana w'Imana. Dusome mu gitabo cy'Abagalatiya, dutangire mu gitabo cy'Abagalatiya. Icete Paulo yandikiye itorero ry'Abagalatiya, igice cya 3 umurongo wa 13, haravuga ngo Kristo yaducunguye umuvumo w'ibyagezwe, yacitse ikivume ku bwacu, kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu wese amanutse ku giti, kugira ngo umugisha wa Abrahamu ujye ku banyamahanga. Haleluya. Bene data, murazi yuko umugisha wa Abrahamu ari ugwawe. Umugisha wa Abrahamu ushike ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo. Umugisha wa Abrahamu ni gwawe, biciye muri nde? Biciye muri Kristo Yesu. Amen. Uviriza rero umugisha wa Abrahamu, igice cya 12 umurongo wa mbere mu gitabo cy'Itangiriro, twumve. Uhoraho abarira Abrahamu ati, va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Abrahamu yaratuye mu gihugu cy'iwabo, basenga ibigirwamana, imana z'ibiti, za mana Dawudi yavuze ngo zigira amatwi ntizumva, zigira amazuru ntizimotegwa, zigira akanwa ntizivuga, ni imana ziraho. Imana ngo ibona umuhamagaro muri Abrahamu, imubona umuhamagaro muri Abrahamu. Oh, haleluya. Iravuga ngo va iwanyuje mu gihugu nzokwereka, nzoguhindura ubwoko bukomeye. Umva umurongo wa 2, nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigira rurangiranwa, n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, abazokuvuma nzobavuma, kandi muri wowe niho imiryango yose yo mu isi izoherwa umugisha. Haleluya. Imiryango yacu yose izoherwa umugisha muri nde? Muri Abrahamu. Amen. Yamubwiye imigisha indwi kubera ko yemeye kuva iwabo, gusiga iwabo, gusiga umuryango w'iwabo. Ngwino tugende, nje uzoje mu gihugu nzokwereka, ico gihugu nzokigweramo umugisha. Bene data, Paulo aje kwandika mu Bagalatiya, aravuga ngo twebwe abanyamahanga twari tumeze nk'igiti cy'ingurukizi, ariko aravuga ngo natwe umugisha wa Abrahamu tuzowuhabwa biciye muri nde? Biciye muri Kristo Yesu mwana w'Imana. Ijambo rya mbere yarabambwiye ngo nanje nzaguhindura ubwoko bukomeye. Bene data, murazi ko Imana duhindura ubwoko bukomeye. Petero yarabyanditse, igice Petero wa mbere, igice rwa mbere rwa Petero 2 umurongo w'9, ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, mukoranije kuba abami n'abaherezi, muri ihanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yihariye, kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwiza, ikabashikana mu muco wayo utangaje. Muri ubwoko bwatoranijwe. Abrahamu, nzoguhindura ubwoko bukomeye. Mwene data, uri ubwoko bukomeye. Amen. Kera nta bantu mwarimwo, ariko noneho muri abantu b'Imana. Kera ntimwari mwagirirwa imbabazi, ariko noneho mwarazigiriwe. Amen. Turi ubwoko bukomeye biciye muri nde? Biciye muri Kristo Yesu. Nzaguhindura ubwoko bukomeye. Ikintu cya kabiri, nzaguha umugisha. Umva, uri umunyamugisha. Uri umunyamugisha. Urashaka kubona gusa uno munsi bitari ko biragenda neza. Umva, itangura rashaka kuba ari ritoya cyane, ariko ndakubwira ino jambo ngo uri umunyamugisha. Uri umunyamugisha. Haleluya. Ukumeze kose uri umunyamugisha. Umugisha wa Abrahamu ni gwawe, tubiciye muri Kristo Yesu. Nanje nawe turi abanyamugisha. Amen. Uri umunyamugisha. Nzoguha umugisha, nzaguha umugisha. Twarahawe umugisha wa Abrahamu, natwe ni sokuruza wacu wo kwizera, ni sekuruza wacu wo kwizera, kubera muri Kristo, biciye muri Kristo Yesu. Ijambo rya 3 yaramubwiye ngo izina ryawe ndarigira rurangiranwa, izina ryawe nzarigira rurangiranwa. Haleluya. Izina ryawe nzarigira rurangiranwa. Amen. Uyu munsi urashaka kubona muzukuri uri mitangura, nta kintu, ukabona nta buzima, ariko izina ryawe nzarigira rurangiranwa. Ndagusengeye mukundi uri kurankurikirana. Imana, izina ryawe izorigira rurangiranwa, n'urubyaro rwawe n'abazogukomokaho bazagira umugisha ku bwawe. Izina ryawe ndarigire rurangiranwa. Hari abantu Imana yahaye amazina ya rurangiranwa biciye muri uyu mugisha wa Abrahamu. Izina ryawe ndarigira rurangiranwa.
ikintu cya gatatu cya kane yarababwiye ngo n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Mukundwa uri kurankurikirana, ndagusengeye ngo uzobe umugisha w'abandi. Abandi bazagira umugisha ku bwawe, abandi baze bazamura amaboko yabo bavuge ngo ndagushima Mana ko wakishije naka mu nzira yaje. Ndagusengeye ngo uyu mugisha wa Aburahamu uze ku buzima bwawe. Abandi baze bagira umugisha ku bwawe, abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Benshi bazohezagirwa ku bwawe, benshi bazoririmba amashimwe ku bwawe, abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Amen. Uyu murongo ndagukunda cyane bene data. Abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Ndagusengeye ngo ubu umugisha w'abandi, ubu isoko y'umugisha ku bandi, ubu umugendo w'umugisha ku bandi. Abandi baza banezerwa ku bwawe. Oh haleluya. Abandi baze bagira umugisha ku bwawe kubera ingabire Imana yagushizemo. Impano iyo ngabire yawe izobera abandi umugisha kubera icyo Imana yaguteretsemo. Haleluya. Benshi bazogira umugisha ku bwawe. Aburahamu we, abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Umva, nanje nawe tuzomugisha ku bw'abandi, abandi bazagira umugisha ku bwacu, abandi bazoririmbe zaburi ku bwacu, abandi bazoshima Imana ku bwacu. Oh haleluya. Ikindi cya gatanu yaramubwiye ngo bazoguhezagira nzobahezagira. Uri umunyamugisha, abazoguhezagira. Umuntu wese uzoguhezagira nzamuha umugisha. Bene data, reka ngusengere abantu bose baguhezagiye. Umuntu wese wagize icyo akora ku buzima bwawe, Imana imuhezagire. Abazoguhezagira nzobahezagira. Umva icya gatandatu, kandi nuzokuvuma nawe nzomuvuma. Umva, uzokuvuma nzomuvuma, uzokuvuma nzomuvuma, ariko uzoguhezagira ndanje nzamuha umugisha, nzamuhezagira. Umurongo isezerano y'indwi aramubwira ngo kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izoherwa umugisha. Bene data, natwe naje nawe tuzoherwa umugisha biciye muri inde? Biciye muri Aburahamu. Aburahamu natwe twaronse umugisha wa Aburahamu biciye muri inde? Biciye muri Kristo Yesu. Haleluya. Umva, tubiheshejwe nande? Tubiheshejwe na Kristo. Umva, nzoguhindura kandi muri wewe niho imiryango yo mu isi izoherwa umugisha. Hari abantu bazogira umugisha ku bwacu, hari abantu bazoshima Imana ku bwacu. Ndagusengeye kwifuriza ngo iyi migisha ndwi twasezeraniwe natwe abisezerano risha ngo ribe ku buzima bwawe, ribe ku bana bawe, bibe ubuzima bwawe. Yesu aguhezagire. Reka dusenge. Turagukunda Yesu, turagushimiye. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Ndasengeye uyu mwene data wavuze ngo haleluya, Kristo yacitse ikivume ku bwacu kugira ngo umugisha wa Aburahamu ushike ku banyamahanga. Bawuheshejwe nande? Na Yesu Kristo. Ndasengeye uyu mwene data azaba umugisha w'abandi, umugira umugisha, umugira isoko y'umugisha. Haleluya. Umuryango we nawe ubwe, izina rye Mana. Oh haleluya. Mu izina rya Kristo abazomuhezagire uzobahezagire. Inama mbi z'umwijima uzozice ku buzima bwiwe. Ndamusengeye ngo uyu mugisha wahaye Aburahamu ushike ku buzima bwiwe n'abana biwe. Urakoze Mana, icubahiro kigarukire mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Ndabifurije ino migisha indwi ku buzima bwanyu. Yesu abahezagire.